bene Samueli igihe Samueli yarashaje yari yabagenye mu mabanga yo gutunganiriza bene gihugu mu mice itandukanye mugabo bana baca batangura kugira inyifato mbi baba bagira iturire barenganya bagira abankunzi barakora ibibi bitari bike bica bituma abene gihugu bacika inkokora barabona ko atakazoza kari mu gihugu niho abakurambere batonze kwa Samueli bagiye kumubwira bati kwebwe twabonye ko atakazoza wewe urashaje abana bawe nabo turabona ko atakizovamwo none rero tureke dutangwe kwironderera rero natwe twagwe nko kubindi bihugu bitwagwa natwe twimike umwami Samueli byaramubabaje mugabo nta kundi yagira n'Imana civuga iti ibyo abakurambere bakubwiye vyemere ibi rero birerekana neza yuko tutagira urwaruka turashobora kubona ko atakazoza twatanze akarorero urwaruka rugenwa mu mabanga iyo ruciye rwonona abantu bose baca bacika inkokora kuko bacabona ko atakazoza kahari hariho igisata twabonye gikwiye kuba arico kizovyura Burundi ni igisata c'ubutare n'agataka ariko kuva umunsi twatangwa gukorako niwo munsi shetani zazuye inzara zose zari zaranyegeje ni gitangaza aho abantu bari kugira umunsi mukuru ko babonye itunga ahubwo niwo munsi amashetani yose yavuye yava kagera aje kugwana aranyemeza ko ndumubeshi ivyo bintu atari byo batako baranangwanya ngo nta mukuru w'igihugu abesha kubera gusa nerekanye ubutaraho buri jerekana ko hari amashetani ngaha bunze ashaka Burundi butazopfa buteye imbere ico gihe nanje navuze nti ntacyo kuko abo bace banyiruka ko barabo muri OBM nyene abari bajeje ico gisata cyamvuga nti nta kibazo reka nje kwirondera abahinga babunyoye ndabe ko batabubona yaje kwironderera abahinga babikozemo babikoramwo baraza barandabira barakora n'ivyigwa mugago shika no kuri isandazi ko hariho abariko barabigwanya nabwiye nti sawa mwarinze muntora ni munyizere muzombona ico namamwe ninavamwe amatovu ntimuze muyugame musi ninavamwe umutaka murugama mugabo nta wanki catabonye ko ndazi yuko n'ubu abariko barahiga ngo ntibwiyimbwe bariho garaganda babwire ko bizokura mugabo sico shatse gushikako nuko igisata c'ubutare n'agataka OBM nasanzwe twagenye niwe yoba ariwe wa mbere ari mu mabanga akomeye mu gihugu afise imyaka mike ntavyo narinzi sinari nabiravye imyaka afise sanga afise imyaka 26 hanyuma abatama baranyase ngo kubona nzana ikibondo ngo kiba ari cyo ngo kirongora igisata nk'ico mugo mutama wa mbere yabivuza amenya no mutama nawe yabaye mutegetsi muri ibyo bisata nyene ncadamubaza wowe ko wahakoze ukuze nyereka kimwe wo kwirata wakoreye Burundi ko akora mu gisata cy'ubutare n'agataka muguri kuragaya uwundi wewe ko ari umutama w'amaziki mugabo yaravuze ngo ivyo bibondo ngo turahangwa ngo amabanga hanyuma ncambaza ikibazo yigira kabiri ni ikibondo kirigisha kaminuza ko yari umwigisha wa kaminuza ikibondo kirigisha kaminuza noneho nibaza yuko ubugabo ntibubonekera ku bwanwa kuko hariho abo baravuga ngo ubwo bwanwa burabereye akabeba kandi bafise ubwanwa
ubwaruka narubwiye nti nimwiyumvire nk'ubu twonanigwa guteza imbere ico gisata c'ubutare n'agataka abarurongoye arugwaruka abantu bose bacika inkokora bati uburundi ntacyo buzopfa buvuyeho nico tumugwarukana rusavye kusengera cyane uburundi gwaruka ruri muri ico gisata c'ubutare n'agataka kuko niho hagira hazane itunga ry'uburundi mugamurumvise uko amashetani acavyuka yose namwe yebwe mubandanye gusenga kugira ngo ibintu bigende neza ugwaruka kandi nasubiye ndagwigisha ingene ariko washitse mu gihugu c'isezerano mu bari bakuze bose Karebo na Yosuwa nibo bonyene bahashitse bari basigaje iminsi 40 ngo bahashike Musa arungika abaja gutata baragenda barahatembera barahabona ndetse barazana n'ivyamwa vyabo babishikanye barabwira bati dusanze ari igihugu ciza cyane ciza ngo mbere n'ivyamwa vyacu twabizanye barabihonja barumva ko biryoshe mugabo shetani iraza ubwenge icisubira nayo ikagutera ubwoba ngo ariko ngo twabonyeyo n'ibigabo vy'ibigatanya ubwo nyene bakivuza uko bene Israeli bose baragumuka bati we Musa we waje kutwicira ino bibagiye yamagume bari bafise mu Misiri byose bavyibagira ngo mbega ngo ngwe gupfa mutugumiza mu Misiri ngo kuva ubutwopfuma twisubirirayo ako twinjira muri ico gihugu hasigaye iminsi 40 bamaze igihe n'igihe bari ku rugendo bahura n'ibibazo Imana ibibakuramo bahura n'ibi Imana ibibakuramo none bageze aho bagira bajabuke ubwo nyene batoragumuka yuko batahonyorayo bagira bisubirire inyuma Imana irashavura ikivuga iti kuva ubu muri mwebwe nta numwe ageze mu bigero azahonyora kiretse Karebo na Yosuwa Karebo na Yosuwa bo baravuze bati muravye ivyo twaciyemo mukaraba ingene inzira yari igoye Imana ikadukiza muravye ingene Imana yadukuye yatuja mu kiyaga gitukura ivyo umuriko muravuga n'ubusa Imana izobidukiza kandi tuzotsinda bose baragarariza mugabo Imana ikorana n'abahizi abemeye yuko bazoshika amahoro n'ibimana yaretse mu gice vuga iti abandi nibabe abatarashika mu bigero ugwaruka rero nariko ndarusaba ati twebwe tumeze nk'abantu bamaze kwiyakira tuzi ko Burundi buzokwama bukenye tuzi ko tuzokwama muri ibi umenga hari habiyakiriye ugwaruka rero ni rugabe bwo ruzegwibandanirize rureke kwiyakira uburundi kizoba igihugu gikize cyane je ndabona neza uburundi butakingurane kandi je ndabibona je naraharuye amahera yo kwinjira muri uburundi dufise ubutare bw'ubwoko bwose je ndabwiye yuko naho twovuga ngo tureke ubundi twizizire gusa ubutare bw'icuma n'ubwiza habo gusa ibindi tubireke je ndazi uko turonka amahera gushikaho ataco turonka tuyakoze kuko hari abantu bumvise ndabwiye nti uburundi kizoba igihugu gitunze kidasaba ingurane ntimuvyakire nk'abandi bavuga ngo ndabona wewe warose GPV8 iva mu bikorwa kuko hari habigisha ngo acakira imigisha ngo amen ngo esisfati ninde yakubwiye ko ari ibintu bizoza utigeze ukora n'Imana ari Imana kugira iguhe irabanze kagucisha mu kantu ntushobora kuronka utabanje kuruha rero ntimuvuge rero ngo Mana ngo fasha ngo donye inzu nziza inzu iva mu bikorwa Imana ntiyigeze irema inzu kandi ntayizorema ndabibabwije ukuri ntayizorema ngo itereke ngaho ngo genda winjire nta Mana yigeze irema imodoka nta Mana yaremye impuzu
muga Imana yaremye ibikwiye byose kugira nabo bandanyirema. Abantu benshi ingorane bafise ntibaramenya ico baremewe ku isi.